Shalom shalom mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo ndabahaye ikaze n'umunezero mwinshi gusubira kubagira hano. Yesu abampezagirire. Amazina yanje ni Karine Bera baranyizigiye shira mbere, ndongeye kubaha ikaze sangira umugisha wo kumva amajambo y'Imana. Yesu abahezagire cyane gose mwebwe mufata akanya ko kunsengera, mwebwe mufata akanya ko gusengera iki gikorwa n'ukuri ndabasabiye umugisha ku Mana. Naravuze ubushize ngo igikorwa c'Imana cose gikenera amasengesho, kubera satani aragitera cyane, satani arakigwanya kuko ntabakeneye ko ibi bivugwa, ntabakeneye ko ubutumwa bwiza buvugwa hose, ntabakeneye ko ubutumwa bwiza bumenyekana. Nico gituma akigwanya, agatera imyami itandukanye yo kukigwanya, ariko hamwe n'amasengesho ubutumwa buravugwa, igikorwa kiragenda neza. Yesu abaho umugisha rero mwebwe mwese mufata akanya ko kusengera n'ukuri. Sinzokwigira amagarika kubashimira, sinzokwigira amagarika kuvuga ingene ico ari gikorwa kinkora ku mutima. Yesu rero abampezagiriye cyane gose. Nagira kandi shimire aba bantu basangiza ubutumwa abandi. Oh my God, mundwi heze naranezerewe cyane gose. Hari abantu benshi basangije ubutumwa abandi. Yesu abampezagirire. Naravuze ngo ijambo ry'Imana ritubwira muri Hoseya ngo abantu ubwoko bwanje ngo burimbuwe no kutamenya. Rero iyo uri kurasangiza ubutumwa abandi, uburi kuratuma ubwoko bw'Imana butarimbuka, kubera ntuzi uwo muntu usangije ubutumwa eta yararimwo, ntuzi uwo muntu usangije ubutumwa ikibazo yarafise, ashobora kumva acadugirizwa kwizera akavuga ngo Imana irashoboye. Ntuzi ubwo butumwa usangiza uwundi muntu ingene bushobora kumuhindurira ubuzima, bushobora kumukura mu mwiza. Rero wowe usangiza ubutumwa abandi, nagenda kubwire ngo turiko turakorana igikorwa c'Imana, dufatanya amaboko, niko no bivuga. Nawe uri kuravuga ubutumwa bwiza, nawe uri kurafasha guhembura imitima y'abantu, nawe uri kurafasha kugira ngo ubwoko bw'Imana ntiburimbuke, nawe uri kurafasha kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Yesu aguha umugisha wo usangiza ubutumwa abandi. Wowe utari bwabikore n'ukuri, please usangiza ubutumwa abandi. Hama ni waburi mushasha, ndaguhaye ikaze, ndakubwiye ngo ndakunezererewe. Nukuri ntuzokwigera uhogeta kuba hano, ntuzokwigera urambigwa gukurikirana ubutumwa burafasha abantu benshi. Ndaronka ama feedback menshi cyane gose, sinoza ndayavuga ukonje ngaha anye kuko no hava sanga ari byo vyonyene nje kuvuga, ariko nukuri hariho ikintu kiriko kirakoreka mu mitima y'abantu kubwo ubutumwa buca hano kuri Nkund'Ijambo. Rero we wahaje nagenda kubwire ngo ntuzokwicuza, ntuzobihogreta. Nukuri atari ukuronka umugisha, atari uguhezagirwa, atari ugukura mu buryo bw'impwemo, atari ugukura mu ijambo ry'Imana, nta kindi uzokunguka. Rero Yesu aguha umugisha. Urashobora kugira subscribe, urashobora kugira like, urashobora kugira share. Yesu aguhezagire kandi mpwemu w'Imana abikurongoremo. Uno munsi rero nashaka kuvuga ku muco, umuco w'ubugingo, itara ry'ubugingo. Haleluya. Iyo umuntu ariko aragendera ahantu hatabona, canke ari umuntu afise ikibazo cyo kutabona kubera ingwara, canke ariko yavutse, aba ari en danger, niko no bivuga. Ntabazi ikintu bashobora guhura kikamutega akagwa hasi. Ushobora gusanga ciyagwa ku kibuye, ushobora gusanga ciyagwa mu kimanga, ntabazi ikinogo kiri ahantu runaka, ntabazi igikoko gishobora kumugirira nabi. Umuntu ariko agendera ahantu hatari umuco, hatabona, agira ikibazo gikomeye cyane gose. Ikintu rero gishobora gutuma umuntu agendera aho hantu hatabona, aho hantu hatagira umuco, atekanye, aho ndavuga ahantu hatazwi nk'ahantu hari danger, ni itara, n'umuco, ni torche, ikimuri, nico conyene gishobora kumumurikira. Uno munsi nashaka kuvuga ku muco w'ubugingo. Sindiko ndavuga kuri aya matara narimpejeje kuvuga amatorche, ibimuri umuntu ashobora kumurikisha ahantu ariko araca. Oya, sivyo ndiko ndavuga ku muco w'ubugingo. Haleluya. Uyu muco ndiko ndavuga
nuko wowe aho utandukaniye niyo yindi mpejeje kuvuga, nuko uyu muco wowe ndiko ndavuga utumurikira niyo turiko tugendera ahantu hasa nk'ahaboneka mu buryo bugaragara, nk'ahandi par exemple ahandi nta torche nokenera, nta tara nokenera kugira ngo mbone aho nca, haba haboneka sivyo. Ariko uyu muco ndiko ndavuga, iri tara ndiko ndavuga ni itara rimurikira naha habona, ritumurikira ku murango. Rero uyu muco ndiko ndavuga ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka some ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 119 umurongo w'105. Haravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Haleluya. Nari mpejeje kuvuga ko nashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni itara, ijambo ry'Imana ni umuco. Uyu mwanditsi wa Zaburi yariko aravuga ngo ijambo ryawe ngo ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Iri jambo ngo niryo ritubera itara, iri niryo ritumurikira, iri niryo rimurikira umunyavyaha ruhebwa akava mu vyaha agahindukira, iri niryo rimurikira umusambanyi agahinduka akaba mu muco, iri niryo rimurikira imboregwa ikava mu kaboregwe igahinduka, iri niryo rimurikira umunyarusaku agahinduka, iri niryo rimurikira umuntu yaboshwe n'urwanko agahinduka, iri niryo rimurikira umuntu yaboshwe n'inzigo agahinduka, akagendera mu muco w'ijambo ry'Imana, akagendera mu kwera, akagendera mu kugororoka no kwakira iri jambo ry'Imana, no kugira iri tara niryo ritumurikira muri uyu mwiza ariko ndavuga wo muri iyi si, muri uyu muzimagiza wo muri iyi si, niryo ryonyene rishobora kutumurikira rikatwereka aho duca, rikatwereka inzira igororotse dufata, rikatwereka inzira y'umwiza tutofata. Iri jambo umuntu yararyakiriye muri we, yaramaze kwakira uyu muco umurikira ibirenge vyiwe, ni wa muntu uzobona abantu basigaye babona bakavuga ati mbega ujya ni naka, vyagenze gute ko yahindutse? Kubera ko yarakiriye umuco mu bugingo bwiwe. Haleluya. Kubera kenshi umuntu ari mu mwiza ntaboneka, aboneka ageze mu muco. Iyo umuntu akiboshwe n'ivyaha ntaboneka, ariko iyo amaze kuja mu muco, iyo amaze kwakira uyu muco asigara aboneka, ugasanga asigaye ari amazing. Umuntu agatangaza abantu bakamubona akavuga oh naka yabaye iki, naka byamugendeye gute, kubera ko hariho ikintu cahindutse muri we, hariho umuco usigaye uri ku bugingo bwiwe umumurikira, hariho itandukaniro risigaye riri entre Karine wa kera na Karine w'ubu, hariho umuco wundi yakiriye mu bugingo bwiwe. Haleluya. Uyo muco turawakira ukaduhindurira amateka, tukaba ivyaremwe bishasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Uyo muco rero tuwakira gute? Uyo muco uboneka gute? Uyo muco tuwukurahe? Reka dusome muri Yohana 8:12. Aravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntahazogendera mu mwijima, ariko azogira umuco w'ubugingo. Haleluya. Navuze ngo nshaka kuvuga ku muco w'ubugingo. Haleluya. Yesu aravuga ngo ni jewe muco w'isi, ngo uwunkurikira ntahazogendera mu mwiza, ngo ariko azogira umuco w'ubugingo. Haleluya. Umuco urawakira. Urawakira mu bugingo bwawe, urawakira kugira ngo ukurongore. Uyu Yesu iyo tumwakiriye atubera umuco, amurikira ubugingo bwacu, ngo ni umuco w'ubugingo, amurikira ubugingo bwacu tukibona abo turi bo vy'ukuri, ukabona ko uri umunyavyaha ukeneye umucunguzi, ukeneye umukiza, arakumurikira ukabona yuko uri mu nzira itariyo ukeneye kuyivamo ukaja mu muco wiwe. Yavuze rero ngo uwunkurikira ngo ntazogendera mu mwiza. Amen. Iyo ni assurance ikomeye twahawe, ngo umukurikira ntagendera mu mwiza, ni kuvuga niwe muco.
Haleluya. Yesu niwe muco, niwe wenyene atumurikira mu nzira, niwe wenyene umukurikiye udashobora kugira ubwoba bwa vya bindi bishobora kugutega mu nzira, niwe wenyene umukurikiye udashobora kugira ubwoba bwa yazamangana ariko ndavuga ushobora kugwamo, kubera ko n'umuco umukurikiye arakurongora. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo tumurikira tubona inzira yo kugenderamo, tubona inzira yo gufata kugira ngo twirinde tutagwa mu caha. Iyo tumurikira tubona aho tugendera, atubera umuyobozi, aratuproteja, aratuzitirira, nta na kimwe gishobora kudukura muri iyo nzira yiwe. Imana ishimwe cyane gose. Iyo twamwakiriye tugira assurance ko turiko tugendera mu nzira y'ukuri, ko turiko tugendera mu nzira itazimiza. Haleluya. Yesu niwe yivugiye ngo ni jewe nzira ukuri n'ubugingo, aho nyene muri Yohana 14:6 ngo ni jewe nzira ukuri n'ubugingo, ngo nta uja kwa data nta mujanye. Haleluya. Tuba tuzi ko iyo nzira twafashe, uwo muco twakiriye, uwo muco twakurikiye, izodutwara idushikane kwa data. Haleluya. Niyo turiko turaja, izotujana idushikane kwa data, idushikane kwiherezo. Haleluya. Ntidutinya no guca hatabona, kubera turazi ko naho hatabona ari kumwe natwe. Iyo tumufise ntidutinya guca mu kigeragezo, muri rya joro ry'ibigeragezo, rya joro ry'ibibazo. Iyo tumufise ntidutinya kubera ko ari kumwe natwe. Turazi ngo umuco uri kumwe natwe, uko biri kose araturongora adukure muri uyu mwiza. Uko biri kose ndi nyuma y'umuco ndazi ko ntaco nzoba. Imana ishimwe cyane gose. Mpora ndaba imiduga iri kwirakogwa muri kino gihe, ingene amajambere ageze kure. Hariho amatara maremare, iyo uyashize muri oro mode, ni kuvuga muri mode automatique, mwijoro uri kuragenda kujya uba wakije amatara asanzwe, ubona umenga uri kurabona, ubona umenga amatara ufise ariko arabona neza, ariko ayo matara arafise ukuntu arasensinga yuko ugeze ahantu hatari umuco ukwiye, akaca yiyatsa. Wagera ahantu umuco ukwiye akaca yizimya. Ni kuvuga muri iyo mode automatique ubuzi yuko ni wagera ahantu hatabona neza urafise uyundi muco uca wiyongera kugira ngo ntuhave ugira accident, ntuhave ushibarabara, ntuhave nimba ari obstacle, nimba ari igikoko kiri mu nzira ukibone ukiri kure, kubera ko ayo matara azoba yakumurikiye. Rero Yesu nawe iyo umufise muri we arabona ahantu ugeze, akavuga ati aha hantu ndabona uyu mwana wanje ageze naho yanyakiriye, naho afise nk'umuco, ageze ahantu ari mwirinde, ageze ahantu ari mu mwiza, ageze ahantu atari ko arabona inzira neza, reka ndamumurikire. Akaca yaktiva y'amatara maremare, akaca kumurikira, ukacuca muri uwo mwiza, ubona iyo uri kuraja, ukabandanya uri muri ico kigeragezo, mugabo ubona iyo uri kuraja, ubona inzira, kubera ko ufise amatara automatique ari muri auto mode. Amatara ya Yesu, uwo muco wa Yesu, uragera ahantu ukabona yuko urakeneye kuba muri auto mode, ukaca wiactiva, ukaca ubona ahuca, ukaca ubandanya udatsitaye, ata obstacle nimwe muhuye mu nzira, kubera ko ufise muri wewe umuco, warawakiriye muri wewe. Imana ishimwe cyane gose. Mbega waramwakiriye? Mbega warakiriye uwo muco? Mbega warakiriye uwo muntu akumurikira mu nzira itazimiza? Mbega warakiriye uwo muntu akumurikira mu nzira yera itari y'ivyaha? Mbega waramwakiriye? Mwene data, ni waba utaramwakira, nukuri iyi message ntikurengane gutya, iyi message ntigusige gutya, iyi message ntigusige ukiri muri ivyo vyaha. Mwakire akubohore, mwakire agukure muri ivyo vyaha vyakuboshe, mwakire agukure muri uwo mwiza, mwakire akumurikire, akwereka inzira yo gufata, mwakire wakire ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Merahereze kuri iri jambo ryo muri igitabo ca kabiri ca Petero, igice ca mbere, umurongo wa 19, haravuga ngo ariko turafise ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishirako umutima,
ni nk'itara ryakira ahacuze umuzimagiza rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri co mu gaturuturu kizokwakira mu mitima yanyu. Ikinyenyeri co mu gaturuturu, uyu ni Yesu, the morning star. Uyu ni Yesu umwami wacu. Ngo ijambo twakiriye ngo ryavugishijwe. Iri jambo si igitabo gisanzwe nk'ibindi. Iki si igitabo gisanzwe. Hari abantu bagifata nk'ibisanzwe, ariko bagifata nk'ibisanzwe kubera ko ntibazi ubutunzi buhishwe muri co. Bagifata nk'ibisanzwe kubera ko ntibaragiha agaciro gifise. Umunsi wahaye agaciro iki gitabo, uzobona ingene ari igitabo gitandukanye n'ibindi. Uzobona ingene ari igitabo kivuga ivyiza kurusha ibindi bitabo byose wasomye. Nico gitabo conyene ushobora gusoma mu ijambo ukarisengeramo rikagukiza. Conyene uzobigerageze. Haleluya. Uzobigerageze. Mperutse kubigerageza. Naragwaye ingwara ntasobanuye neza. Mu ndwi iheze ngenda ku kazi meze neza, ariko ngeze ku kazi ndafatwa mu mihogo, numva harafatanye n'amate mu kuyamira nkabanza kuvyiyumvira. Ndababara cyane gose. Ico gihe sinanamaze amasabiri ku kazi candataha. Nguma mu gitanda nkumva nyene ndagwaye kweri ndamerewe nabi. Ndabwira n'umushinga naye nerega urazontwara kwa muganga ejo je numva ntameze neza. Twarabagenda kwa muganga buke, ariko mwijoro mbere yuko njyama ndavuga kubera iki mbega nemeye kuja kwa muganga nzi yuko ubushobozi Imana yabuduhaye. Ico nakoze nafashe ikiganza canje ndavuga ngo Yesu, wavuze mu ijambo ryawe ngo ibimenyetso bizojana n'abizera nibi, ngo bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire, ngo bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, ngo bazogicica ntibazopfa. Rero ndavuga nti mwami Yesu, uku kuboko kurimwo ubwo bushobozi nkuko wabivuze, ndakurambitsa aha muri uyu muhogo wanje. Mu izina rya Yesu natuye gukira. Mu izina rya Yesu kubw'ijambo ryawe, kubw'ubwo bushobozi bwo mu ijambo ryawe nakiriye gukira. Mu izina rya Yesu sisubira kubabara. Mu izina rya Yesu ndi muzima. Mu izina rya Yesu sinzoja kwa muganga ejo. Ndaryama. Icantangaje ni ingene mu gatondo naravyutse ndahiga wa muhogo, ikibazo wari ufise ejo ndakibura. Numva ndiko ndamira amate neza, ndavyuka ndafungura, numva meze neza, numva nakize complete. Nyene gukira, wumve ndiko ndavuga gukira, wumve gukira. Nukuri ukuntu nari meze mercredi n'ukuntu jeudi nari meze mu gatondo, bara abantu babiri batandukanye. Numva nakijijwe niki no kwizera ubushobozi bw'iri jambo. Nararisengeyemo, nasengeye ijambo ry'Imana rimbwira yuko ibiganza vyanje bishobora kurambika ibiganza ku mugwayi agakira, kubera ko biri mu ubwo bushobozi. Nanje ndifata ndirambika kwico kiganza ndavuga ngo mu izina rya Yesu ndakira, kandi navyutse nakiza. Reka ngaruke rero kuvyo nariko ndavuga. Nariko mvuga ingene ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ryavugishijwe. Iri jambo abantu bakunda kubigira ko impari bavuga ngo nicanditswe n'abantu nkatwe. Ego canditswe n'abantu nkatwe, ariko canditswe n'abantu bahumekewemo na mpwemu w'Imana, bari inspiré par le Saint-Esprit. Mpwemu w'Imana niwe yabanspiye, niwe yababwiye aya majambo. Nico gitumira ijambo rifise ubushobozi bwo gukiza urwaye. Nico gitumira ijambo rifise ubushobozi bwo kubohora ububoshwe. Nico gitumira ijambo rifise ubushobozi bwo guhindura, bwo guhindura umupfakazi akumva ntakiri umupfakazi, bwo guhindura ubuzima bw'imfuvyi ikumva ntikiri imfuvyi anymore, kubera ko yakiriye iri jambo muri we. Nico gitumira ijambo uryakira ukaronka freedom. Nico gitumira ijambo uryakira ntusubire kuba ukiri wa wundi wa kera, ukaba umuntu mushasha. Haleluya. Petero aravuga rero ngo mugira neza kurishirako imitima, ngo ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza w'umuzimagiza. Nari ndiko ndavuga ko ari umuco. Ngo ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza w'umuzimagiza, ngo rigakesha ijoro, ngo gushika kuri wa munsi ikinyenyeri co mu gaturuturu kizokwakira mu mitima yacu. Uwo munsi ni wa munsi Yesu azogaruka. Ikinyenyeri co mu gaturuturu ni wa munsi azogaruka, azoza akayangana yuzuye ubwiza bwinshi, aje gutora umugeni, aje gutora abemeye kugendera mu muco wiwe, abamwakiriye bakemera ko ababera umuco ubamurikira mu nzira yabo. Gushika uwo munsi ugere
tuba turi muri iri jambo, tuba turongowe n'iri jambo namwe mu w'Imana. Nivyo biturongora, bikaturongorera muri iyo nzira y'ukuri, iyo nzira izotuma uwo mwami niyaza muri kwaguka yangana kwiwe kudasanzwe, azoza amurika tukamubona. Haleluya! Tuzomubona kubera ko twemeye kwakira ijambo, twemeye kumwakira, twemeye kugendera mu muco wiwe. Imana ikugirire neza, uhitemo kwakira uwo muco. Navuze ngo urahitamo, amahitamo nayawe. Nimba hari carema gifise ukwigenga kurengeje n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arafise ukwigenga, arafise kuvuga ati uyu muco ndawakira canke ndawanse. Ego urabihitamo, kandi nta gufata mu kaniko, nta gufata ku ngufu, arakureka. Gusa ni wewe uzoba uri kurigirira nabi, kubera ko uzoba uri kurahusha ubugingo, kubera twumvise ngo uwo muco wiwe ngo niwe wazotumurikira gushika ngo adushikane mu bugingo budashira. Haleluya! Niwe azodushikana mu bugingo budashira. Imana ikugirire neza. Wowe utaramwakira akako kubera akaryo, urashobora kumwakira uno munsi. Urashobora kuvuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanje, bera umuco w'ubuzima bwanje, umbere itara ry'ubuzima bwanje, undongore mu nzira yanje, unkure mu nzira mbi, unkure mu nzira y'umwiza, ushire mu nzira y'umuco wawe, kugira ngo ngendera habona, sinsubire kugendera mu mwiza ukundi. Urashobora kugira iryo sengesho aho uri wenyene mu nzi wawe, ukamwakira, ukakira uwo muco, kandi ubuzima bwawe buzohinduka. Ivyo ndabikwemereye, ivyo ndabikugahantishije. Ubuzima bwawe buzohinduka kuva no munsi niwagira iryo sengesho ryo kumwakira no kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu abaho umugisha mwebwe mwese mwakurikiranye aya majambo y'uno munsi. Reka dusenge turangiza. Data wa twese wo mwijuru ugororoka, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro. Wakoze ku majambo yawe uduhaye, wongeye kutwibutsa ivy'umuco w'ubugingo, umuco utumurikira mu nzira izodushikana mu bugingo budashira. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye uyu muntu mwami ahisemwo kukwakira uno munsi, uyu muntu ahisemwo ko umubera umuco, uyu muntu ahisemwo ko kuva uno munsi ahagaritse kwigenga, ahagaritse kwirongora, ahagaritse kugendera mu nzira ziwe, ahagaritse kugendera mu mwiza muri uyu muzimagiza wo muri iyi si, akaba guhindukiriye mwami. Guhaye icubahiro ko yumvise aya majambo, akumva aratsinzwe mu mutima, akumva ntiyaragufise nk'umuco w'ubugingo bwiwe. Mwami ndagushimiye, ndagukengurukiye, kandi ndamusengeye mwami ngo ugendane nawe. Ndamusengeye ngo umubere umuco, umubere urumuri, mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cawe kibe kuri we mwami, mu nzira yose acamwo agukurikire mwami Yesu, aho umuyobora ugende umubera umuco. Ugende mwami wanje Yesu Kristo umwigisha, kugira ngo Mana azoshike muri bwa bugingo budashira. Kandi nongeye gusengera mwami undi wese mwami yakwakiriye, nanje ndisengera mwami wanje ngo ukomeze utubere umuco, ukomeze utubere urumuri, ukomeze utuyoborere muri iyo nzira nziza, muri iyo nzira itayovya, kugira ngo mwami wanje tuzogere kuri wa munsi w'ubugingo, tuzogere kuri wa munsi ngo iyo nyenyeri ariyo wewe ngo uzokwaka gaturuturu, tuzogere kuri wa munsi tubona iyo morning star ariyo wowe mwami. Mwami wanje Mana yanje, ndasenga ngo ikiganza cawe kitubeko, utuzigama utuzitirire muri iyi si y'umwiza, uturinde ikibi n'igisa naco, uturinde icago n'igisa naco, uturinde icaha n'igisa naco, utuyoborere mu nzira yawe yera mwami, ubu n'ibihe bidashira. Urakoze ndabisenze nizigiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Turarangije, mwakoze mwebwe mwese mwankurikiranye. Yesu abahe umugisha. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.